Numunezero ntangere gusura kuba namwe akunze ibiganiro vya HTV ndabaramukije ndabaye kandi nikaze mu kiganiro canyu ikiganiro cacu ikiganiro cingo n'imiryango. Ikiganiro cingo n'imiryango ni ikiganiro aho turabira hamwe ivyo umwami Yesu akora mu ngo. Mbega biraryoshe urugo rumeze gute? Aho naho tuvugana ku bintu bitandukanye. Hari igihe tuvugana abantu bakatubwira ivyo babamwo, bakatubwira ivyo umwami Yesu ariko arabashoboza, bakatubwira nibiki bituma uno musi bakiriho bacubakanye bagikundana kandi bagikunda Yesu. Uno musi kandi tugomba tubabwire ku kindi kintu kimwe, ico naco kivuga ngo ni igiki umugabo yiteze ku mugore wiwe. Hari ico bibiri tubwira kandi naco ntituzahugisiga inyuma. Ariko na cyane turafise ugomba bidufashemwo nawe sundi ni Augustin Niyongabo, niwe mutumire wacu uno munsi. Turabaha ikaze mwongere munatwidondore bishurije abatabaze babamenye ndetse n'ababazi bashobore kubamenya uko batari babazi. Akoze cyane Madame Yvette, nko bivuze nitwa Augustin Niyongabo, ndumugabo ndubatse ndafise umupfasoni n'abana bane. Kwidondora nibaza ko nabageza kugira ngo sinze muri birebire, ariko kandi ndi umwe mu bagabo abo bita abagabo nyabo. N'urugendo rutoroshe ariko natanguye kugerageza kuba umugabo abereye urugo rwiwe maso, abereye urugo. Mu gifaransa bakora kuvuga ngo ni homme engagé canke mu congereza bavuga ngo ni men engagé. Merci. Yego. Murakoze cyane mwakoze kwitaba bitumire bwacu, ariko tukingaho nyene nashaka kubaza bega umugabo nyawe mwatubwiye mu gifaransa ico bisigura no mu congereza ico bisigura arangwa niki? Abatari bake baragerageje kuraba ibiranga umugabo nyawe. Ibi byaje kubera ko murabona ko mu ngo hariho inshingano z'umugabo, hariho n'inshingano z'umugore, hari nizo usanga bahurira ko bose. Umugabo nyawe ikintu ca mbere kimuranga ni ingene afitaniye ubucuti n'imigenderanire n'umufasha wiwe, umupfasoni wiwe. Ibyo navyo biza mu byo twita kugabura ibikorwa. Kugabura abantu benshi bumbirije umenga ni kimwe guteranya kimwe canke bitanu kuri bitanu. Oya, ni ingene yitwararika mbega mu rugo rwanje ibyateza gukorwa byakozwe nande, hakabamwe nawo ibyo akora kugira ngo urugo rwiwe urugo runezereye, urugo ruryoshe. Icya kabiri hariho ibyo Bibiliya ko Bibiliya ntituyisiga inyuma isaba umugabo gukora. Ariko kandi tuvuze umugabo nyawe kubera ko ntibikoreshwa abasoma Bibiliya gusa, harasoma ibindi bitabo. Hariho ico bita prototype canke igicapo c'umugabo abantu canke societe bamuhaye, ugasanga si igicapo ciza. Turageza rero umugabo nyawe kuraba mbega hagati y'ivyo societe nyiteze ko, hagati y'ivyo umuryango wanje ndawushaka ko, ni igico baciza ku rugo rwanje. Kubera hari igihe abagabo twashizwe ahantu hejuru cane, ugasanga mu rugo womenga nakamana, ariko ibene ivyo birorona urugo. Rero mu bagabo nyabo turabe n'ivyo bintu byose byo bakwica imigenderanire y'urugo, byotuma uwo twubakanye abakenyezi bacu batamererwa neza, tugatuma tubikuraho tukazana ico twita icuka canke environment nziza mu migenderanire y'umugabo n'umugore. No bavuga ivyo kuko ni ibintu byagutse, ama principe hari ivyo n'igihugu kidusaba. Iyo umuntu agiye kuragana abaragana, hari ivyo igihugu gisaba umugabo. Ugasanga rero bavuze ngo n'umutwe, amaze kuvuga ngo n'umutwe, ukamenga yabaye umutwe amaboko n'amaguru. Umugabo umugore nawe hari uko amategeko, hariho uburenganzira amategeko amuha. Nogezaho no kubahiriza amategeko muri make, no kubaha Imana, no kumenya ko urugo ari urugo rwawe kandi ushaka urugo rwiza. Cyo twudaho nyene rero cyo tuvuga ngo bafasoni no mu gihe isi yose irikirahimbaza muri rukuno kwezi ngo kwezi kwahariwe abakenyezi. Cyo tuvuga rero ngo turafise kandi ivyo dutegerezwa gukorera abagafasha bacu, abagabo bacu n'iby'Imana itwitezeko. No munsi umugabo nyawe arafise ivyo ashaka gukora kugira umukenyezi amererwe neza mu rugo, aryoherwe, urugo ruryohe. Mbega abakenyezi nabo mwebwe abantu b'abagabo mwamwiteze ko babafasha iki? Mwamwiteze yuko mubiteze kwiki? Urakoze cyane. Kumbure umugabo yiteze ibindi ntaza kuvuga aze kumbabarira. Hariho ibyo jewe kumbure niteze kubera bihuye n'ingene kahise kanje kagenze, ibyo ntarose nkaje nabuze mama nkiri muto, akeneye umugore aba nka mama asubira mama. Ibyo hari abagore, hari abagabo batavyiteze kubera ko mama babo bakibafise. Ariko hariho ibyo abagabo bose twiteze cyane muri rusangi. Icambere abagabo abo benshi tumaze kuvugana uhereye no kuri je turakunda icubahiro, kubahwa, le respect.
kandi ngiye no muri Bibiliya usanga Bibiliya isaba umugore ngo bagore mubahe abagabo banyu, niryo tegeko abagore bahawe. Rero ico ni ikintu nabonye gikomeye cyane, ndamaze kubona uburero butari bwiza, aho usanga hari abakenyezi, hari abagore bagenda ngo abafasoni batuha abagabo babo, birabishe mu rugo, ntibiryoshe. Icya kabiri nayo Bibiliya irakivuga muga mu Kirundi ntikivuga neza, mu Bikorinto ba mbere ku gice c'indwi baravuga ngo ntimukimane, muga ntibavuga cyane ibyo bimana. Mu Gifaransa bavuga neza, ne privez pas ton corps à ton conjoint, ntiwi mu mubiri wawe umugabo, kubera ko ndiko mbwira abantu kumbure televiziyo aba harimo abana mvureka mvunagure, ariko Bibiliya iremerera umugabo n'umugore bubakanye ko atawobera intambamye wundi mu kumubera igitsitaza. Ico ni ikintu mvuze cyane, kubera ko biri mu bishobora konona imigenderanire y'urugo. Iyo umwe abaye intambamye wundi akamupriva ibyo yategeza kuba afise, Paulo we yaravyanditse neza aravuga ngo umugabo umubiri w'umugore uganzwe n'umugore, umugabo umubiri w'umugore uganzwe n'umugabo. Aho umuntu atabiravye neza womenga yakabije, ariko ni kubera ko umenga n'umwesclave, ariko arahinduka aravuga ngo nawe w'umugabo nawe uganzwe n'umugore, nukuvuga niba ari esclave wawe nawe uri esclave yiwe. Donc ashaka iyo migenderanire y'umugabo n'umugore ihagume, ntihagire uwikunda gusumba uwundi. Ico ni ca kabiri. Icya gatatu nibaza gikomeye cyane, murabona twebwe turakeneye ko urugo icyo bita urutonde, ordre. Abagabo benshi batera desordre, ugasanga ibintu byabo bitondesha, harimo kumbure no kutagira umwanya munini, ariko arakeneye ko mu rugo rwiwe asanga ibintu bitonze, hari amahoro atekanye. Yego, kandi musanga mubizi no mu ahantu hari amahoro nta kintu kitakunda, haba akabebe, haba umuntu akuze, abantu bose barakunda ahantu hari amahoro. Rero umugabo aritega ko ataha mu rugo agasanga hari amahoro. Ntasange hari amarira, ntasange hari ibibazo cyane amadomande, donc asanga hari liste y'ibintu, uvuye mu bindi bibazo ugasanga ugeze mu bindi bibazo ntibiba byoroshe. Yego. Urakoze cyane kuri ibyo ntitubwiye bitatu, ni navyo twashaka kuca dusubira twimbe gose tumenye ngo ivyo bintu bitatu abadamu canke abakenyezi bariko baratwumviriza bumvise ko ari byo abagabo bakunda. Mugabo nani ivyo bintu bitatu, mbega umugabo we ntaca afise asabwa akora kugira ngo bikunde bibe perfect, bitese bimere neza? Urakoze cyane. Niyaza ko ibyo twiteze nawe arafise iyindi liste y'ibindi bintu byinshi biteze. Kandi tutaraja aho Bibiliya yabwiye umugore ngo yubahe umugabo, umugabo namusavye urukundo. Niyaza ko hagati yo kubaha no gukunda sinzi neza ikigoye, mugabo gukunda ni ikintu gikomeye cyane. Ikintu gikomeye cyane, umuntu udakunda, umuntu udaha agaciro, umuntu tumviriza, kumusaka kumwubaha, mbona umusavye birenze cyane. Rero abagabo nabo hari ico bitezweko, twitezwe ko dukunda abagore bacu, kandi niyumvira ngo nta muntu wokunda ngo areke kukubaha. Ikibazo ye cabaye mu ngo nuko twashatse kubahwa, umugabo urukundo tutarufise. Abagabo batari bake maze iminsi n'abandi dusanga dukorana, haba mu mashirahamwe y'iryo nkorera mu Greenland canke mu bagabo bafashe intumbero yo kuba abagabo nyabo, twiyimbira ico kibazo, ni gute uno munsi usanga ingo zitameze neza. Kandi nagenda kubwira ngo kutamera neza ku rugo no guhomba kw'igihugu, no guhomba kw'amashengero, no guhomba kw'imiryango. Nama mvuga ngo urugo rwanje rumwe amahoro make, hariho amahigwe menshi atari meza ku bana banje kutazogira ingo nziza. Rero kugira urugo rurimo amahoro, kugira urugo umugabo yubaha umugore, kugira urugo umugabo akunda umugore wiwe, birafise ingaruka nziza ku muryango no ku bana tuzovyara. Ico ni ikintu gikomeye cyane, nibaza ko gikomeye kubijanye n'urutonde no gushiraho urutonde mu rugo. Nibaza ko gushaka ko haba urutonde nibyo natwe ko tugerageza gushiraho urwo rutonde. Hariho icigwa kimwe mu vyigwa twigisha citwa umunsi w'amasaha 28 mu gifaransa bwa journée de 24 heures. Ni gute ntunganya umunsi wanje? Biya ko navyutse saa 11 niruka ku kazi, naravye ko abana baja kwishure, naravye ko mu rugo hariho ibikenewe kugira ngo kwa rutonde sange ruhari. Kubera naho twanka ko dushika baduha ibibazo byinshi, hari twasize ibintu bidatunganye mu rugo. Rero ni byiza ko umugabo aba muhira kare
kugira ngo aronke umwanya wo kuvugana n'umufasha wiwe nivyo hari igihe bitugora hariho nagihe umuntu aza muhira mugatahari ugasanga ari muhira mugabo ari ku telefone ari ku televiziyo hariho n'abakunda umupira cyane je ntaho nkunda umupira ariko hari igihe usanga ukunda ibindi bintu kuja kuri WhatsApp kuja ku bindi ugasanga umuntu ntahaye agaciro bo mu rugo rwiwe babana je mpora ngerageza hari igihe bigorana ariko si byiza ko umuntu ajyama abana bajyama atamubonye umupapa kubera ko umupapa arafise icaro presenta mu rugo arafise igiciro mu rugo atahabaye ni ukuvuga ngo ibintu byinshi bashaka kononekara kubera ko umugabo yabaye absent yabaye atari mu rugo yabuze ibintu byinshi kandi noneho na Bibiliya irabivuga neza n'umutwe w'urugo n'umutwe w'urugo udahari urugo gobaho goce bigora cyane yego hanyuma kubijanye keshi kubijanye nuko abagabo bifuza ko batobima kindi kazo gikomeye cyane nibaza ko n'undi munsi twogihagarara ko cyane keshi umuntu yiriwe arakora murabona umugabo n'umugore bavira ku kazi baja ku kazi bavira muhira rimwe barafise akazi mbere hari n'ahatagafise muhira abakazi kenshi cyane ugasanga umukenyezi yarusha rero nibaza ko muri ivyo harakeneye gutahurana harakeneye no gufashanya kubera ngo nyinshi zasambuka ngo umugore wanje mugabo nawe ugasanga mbega wewe ubigenza gute kuko je maze kubibona iyo umuntu yavyiyumviriye hakiri kare akavugana n'uwo bubakanye ibintu biragenda neza rero kesha ari dusaba abo twubakanye ibintu kumbure barafise umuntu yarushe nta kindi kintu yokora atakuruhuka kandi muri uko kuruhuka hari n'igihe hajamo no gushavura kandi ishavunira ibicana bibirira ryanka n'abantu benshi bashavuye umuntu ashobora gukora ikintu gikomeye kitari ciza ikintu kibi cyo gituma twagerageza ntidushavuze abo twubakanye ibyo tubashaka ko tuzane klima nziza tuzana amahoro mu rugo hanyuma nibaza ko ibindi biraze bikagenda neza yego hama nashaka kongera ko ikintu kimwe kivuga ngo nikiyago yego ivyo bintu byose ntibizokunda hatari ikiyago cyane ivyo bintu byose naho twogira ingufu zingana gute mutabiyaza n'ujya muntu mubana utabiza n'ujya muntu musangiye babana musangiye amafaranga musangiye na wa mubiri n'ibiri tubwira nta kimwe cyo gukunda nico gituma hari igihe abantu bibazaho biriko birapfira bakahabura ugasanga ndikora ko batayaze no mu gihe mu kiyago naco nindi sije ndende tutotebako harabaho byo bitama interference hari igihe mutabihuriza ko ugasanga birasaba ko mubishira undi munsi kugira mushobore kubiyaga ko mugabona cyane cyane nari ndakivuze kubera iyi ntuzanya ya gatatu avuze ati ntimukimane ijambo ry'Imana niko rivuga kandi hari ibindi bintu byinshi pake twavuga ati hari ibintu byinshi bizi imbere kugira ngo uwo muntu nawe none wewe wavyumvire kuva mu gitondo nawe ntigeze avyumvira ni gute ucushaka yuko avyumva uko vyumva donc minimum mwari kubipartager mukabiyaga kugira nawe aheza avyumve ko wari uvyumva ni birebire ni byinshi ntanivyo twomara ariko tubatera tubandanya kino kiganiro cacu tukashaka kuvuga ibi bintu none twobishobora gute mugabo mugore mupfasoni kuri twumviriza uwo bishobora gute nashaka cyane kubera umunsi ko tuvuga abakenyezi nibiki abagabo bitezeko reka tuvuge ngo ni gute rero twe abakenyezi twobishobora adufashe Augusta murakoze cyane kimwe muhaje kukivuga iki kintu cyitwa ikiganiro kirakomeye cyane gose bahinga baravuga ko mu bisanzwe abakenyezi umunezero wabo canke banezero ca mu matwi canke bashobora kubababaza amatwi kumvirizwa donc byo bumva reka washize ukankama umuganiriza gute abagabo natwe dukoresha amaso turaraba kabisa nico gituma navuze ngo umuntu atasha kabona umugore wasanze ari smart nawe smart iriwe mu mbabura iriwe mu biki yego rero ikibazo gikomeye cyane rero ico kintu cyitwa ikiganiro kirakenewe kandi naho mvuze uko ni ikintu kigoye nanje biri mu bintu binanira madamu ndatwashaka kwikana kino kiganiro cyangwa byumva biri mu bintu binanira ariko ndatwara umutu ukomeye cyane kandi iyo ndavyibutse nkabikora ndamaze kubona umwimbo wabyo umugabo uri kurankurikirana gerageza uganire n'umukenyezi wawe naye nihaye devoir ihora inanira keshi n'imiburiburi rimwe mu ndwi rimwe mu kwezi twicarane kugira ngo tuganire hari abafite ibintu byamuhanze abafite ibintu byamugoye duheze tubiganire rero ababishoboye bo bikora ni ikintu ciza cyane ico ni kimwe muri rusange tugira nyene nashaka abantu bariko baradukurikira umuntu wese arafise uko yobitunganya nimba no munsi ubona uti biko bipfira ukaba wabonye ko bipfira mu kiganiro ntitufise
ndavuga gute ntitufise ukungene tuvuga bingana abagabo hari abagabo batavuga hakaba n'abagore batavuga akoresha majeste ababe ngo mbega nibiragi yego bavuga nk'ibiragi mugabo hari n'abadamu batavuga bavuga nk'ibiragi nyene usanga ashavuye pyu ntaza kuvuga ariko ikintu gikuru kiruta vyose nuko mubanza kumvikana yuko ingwana dufise nuko tutavugana muhejeje kuvyumvikana muca mugenda mwicare kujya mwicara mukagira stock mukandika tuzogira umuceri n'ibiharage muragirana rero na plan ingene mwuvugana je wacu tuvugana ku munsi après la journée haba habaye ibintu vyinshi turagira évaluation de la journée mugabo n'ikibazo ko tushobora kugira na évaluation mensuelle genre kwezi guheze umwaka uheze mugabo bivana n'ingene namwe muca mu bitegekanye ariko na cane mu bitegekanye muvuga ngo dushaka guhuza yego ni giki mwifuza mushaka guhuza ako karakana nashaka kongera ko kuri communication merci mwandanye urakoze cane aho ungarukanye ku kandi kantu bitarangaje d'amour kumenya bega umugore wanje amenya gute ko akunzwe bega umugabo wanje bega gute ko akunzwe nibyo ko abantu babana babona umugabo wanje kino kinagikunda yego kino kinagikunda kugira ngo kigume kiryosha urugo nari navuze ikiyago ariko kandi cende mu Kristo hana abandi bantu baba Kristo batari bakeyi kandi ngo zabo usanga zameze nabi ni byiza ko abantu bubakira urugo rwabo kuri Kristo tuze kuri Kristo ni ikintu cagutse cyane ku masengesho kwijambo ry'Imana ndabizi neza namaze kubibona ukagira amahirwe wa mugabo kuranyumvise ukagira amahirwe ukagira umugore asenga apana yerera asenga kwara abantu bagenda ngo bagiye gusenga batagiye gusenga ega abantu basenga birimo byimbugwa birimo umwimbu mwinshi cyane umukenyezi asenga hariho ayo masengesho cyahindura muri we arahindura inyifato arashaka gusa na Kristo uko ashaka gusa na Kristo niki ibintu bigenda biba byiza gusumba rero numva dufashe communication ni kimwe gishobora kudufasha amasengesho ni ikindi gikomeye cyane kandi apana amasengesho yo mu kirere amasengesho arimwo ijambo ry'Imana kumenya ijambo ry'Imana nimba twavuze ngo bagore mwubahe abagabo banyu none natasoma Bibiliya azabimenyera hehe ico ni kibazo gikomeye cyane rero hariho ni aho mbuze bikeya hariho n'ayandi majambo menshi muri Bibiliya atera umunezero ukamenya ko kuraka byirukana Imana umugabo amaze kubimenya tuzosanga yashavuye kandi nagomba kumenyesha abantu yuko no kubibutsa ko barabizi turabantu b'intege nke nta mugabo w'umutagatifu w'umweranda hari ari iki kintu gikomeye cyane kuvuga ngo mbega y'amakosa yakoze gute kino kintu gikomeye gituma n'urugo rusambuka ukamenga agakosa kamwe akoze no munsi mu bintu byiza byinshi yamakora kagaca konona imigenderanire hari ingo nyinshi zasambutse kubera ko Satani yaziteze bipfuye akantu gatoya ni byiza kwihanganira intege nke za mugenzawe jewe nyafise umukenyezi atari mutagatifu ariko arabizi ibintu byinshi byiza amaze gukora abizi ibintu byiza niba hari akantu kamwe jewe abantu peut-être tuzinanye ntibazi neza iby'urugo rwanje ariko hari ingingo nafashe ntegerezwa kugerageza ku buryo mu rugo rwanje hawo umunezero independama y'ingorane zabaye hari igihe mba ndi source y'izo ngorane hari igihe abari ingorane zavuye ahandi ntegereza kugerageza ingene hagaruka klima nziza mu rugo iwanje nibyo hari igihe bigorana ariko ahantu hari umunezero niko rwo je nifuza kandi ndagerageza kugwana kugira ngo urwo rugo rwanje rubemwo umunezero nimona muri Ukraine abantu barahunze amahoro make problem no hakurya yacu bariko barahunga kubera iki amahoro make amahoro ikintu gikomeye cyane umunsi urwo amahoro urwo rwabuzemo umugabo araruhunga umukenzi araruhunga abana niba abana zo kuma ngo baraye mu kabare none baza mu nzu utagira amahoro rero nibaza ko umuntu wese akatwumviriza agerageze mu rugo rwiwe haba amahoro kandi ni byiza ko umuntu wese akuruhara rwiwe kenshi twitega ku bandi mwa tutiravye je hari byo niteze ku mugore wanje mugana nanje mbega ndabigenza gute bya bintu byose neza kwiga ingene ashobora kubironka kubera ko gusaba umuntu ikintu nawe udakora aba kunaniza Bibiliya iravuga neza abafasha ngo nabo babikora bikoreza amategeko abantu badashobora gukoza ko ngo imitwaro badashobora gukoza ko n'agatoki kenshi nuko tubigenza ushaka umugore akubaha wewe uramwubaha uramwubahiriza mbega nta bintu byatumye atakubaha cyo ni ibintu bikomeye cyane nibaza ko nk'abakristo nibaza ko nk'abantu bako batwumviriza urugo rwiza ibyo ndabivuga kubera ko ndabizi ni ijuru
n'ijuru nta muntu uja mu ijuru ubwo gwiwe utameze neza kubera ko iryo jambo nayo itahuye cyane ujyaguye ahantu umuntu afise imigenderanire myiza n'uwo bubakanye gusenga biramworohera ariko utamigenderanire wosenga uvuga bwira Imana gute yego nuko numva no uvuga tundi twakomunika tugasenga tukubahana nibaza ko ingo zacu zoba amahoro. Amen. Murakoze cyane. Tutera tunasozera kino kiganiro cacu twashaka dusozere tuvuga ngo none ivyo bintu iyo bidahari mu rugo nk'umukristo wabibonye hariho ibintu bimwe bidahari uca nk'uri umukristo mbega ca dukora iki nihe nyifato umugabo acagira iyo umugore atakoze vya bintu byose yategetswe gukora. Yego namaze kuvuga ko ata muntu w'inkomeza baho icambere no gutahura cyo ikintu gikomeye cyane gutahura ko burya ikintu nabonye kigoye cyane no kugwana n'intambara umuntu atamenye neza iyo yaje ipfa. Ni byiza ko umuntu atohoza akavuga ati kino kibazo kifatiye ku kico ncambere kumenya umuzi w'iyo ngorane shaka binamaze kukivuga jewe ndashobora kuba misakazi keshi mugabo bitameze neza shaka mavi senga hama ikintu gikomeye cyane hari gihe umuntu ashavura agashavurira umuntu atabizi cyo ni cyaha uri kuribabaza bwira uwo muntu mwubakanye ikintu kikubabaje n'ikintu kitagenda neza. Hari akantu wacishijemo ngo amafaranga yanje sindi ko abagabo benshi amafaranga n'abagore bayasangiye mugabo gerageza nimba hari akantu kose uzi mugasangire mugabo yarambwiye ati ntawo sangira konte n'umugore ko abagore bagira amadepense menshi bagura utuntu twishi mugana mubariye nti igihe cyose uzomuzoyisangira azoyamara hanyuma ikindi gihe azomenya nyina yajera ukaza gumaza ufisa amafaranga udafise. Rero numva icambere nuko abantu bo kwizigira Imana bagasenga urugo rwatangujwe n'Imana ko biri tubarira kandi utemera Imana arazi ko ibintu byiwe atabivukanye umugore yaragiye kumurondera nahe bwabona ubwenge bwe bayimuhaye arabandi afite ubwenge batabarose. Rero kubera ko urugo rwatangujwe n'Imana nivya ko urugo turushira mu minwe y'Imana tukarusengera tukaja inama nabo twubakanye kandi tukaheza tugasoma n'ijambo ry'Imana. Yego nuko numva no hanura bariko baratwumviriza kandi mvuga ngo urugo rwiza rurarondegwa umuntu ntiyicare ngo urumva ngo umugore naramurose umugore waramurose muga kumuzigama kumubungabunga kugumana kudasaza n'ingoga kumufasha kugira ntasaze n'ingoga asazishwe n'ivyimviro cyo bavyiza no kumenya mbega uwo twubakanye akeneye iki nigiki munezera nigiki mubabaza harige tubimenye ugasanga byatugoye ako ni byiza cyane ko tubimenye. Urakoze cyane urakoze ku byo mutubwiye kandi Imana ibahezagire. Amen. Imana ibahezagire kandi mwadutumira nundi musi tuzokwitaba. Amen. Imana ibahezagire. Amen. Nkuko muhejeje kuvyumva ibyo tubwiye ni byinshi kandi ni byiza. Urashobora kuba umukenyezi utaruzi ibi bintu ko biri ari byiza canke biryohera abagabo biraryohera abapapa kubahwa ko usanga mu rugo rwa hari urutonde hari suku hasa neza biraryohera abagabo kandi hari n'ibindi byinshi mwumvise yatubwiye biryohera abagabo mugabo urashobora gusanga atavyo uri kurakora aho naho mwumvise ibanganiriye menya yuko dushobozwa byose na Kristo aduha inkomezi uwo nawe tumuronkera ku mavi tangura gusenga ubwira Imana uti Imana ibi bintu je none ko bitameze nkuko nabishaka ngira iki Imana izo guhishura izo guha izindi nguvu izo guha izindi muwayanze kubikora kandi ubikore neza urugo rwawe rucirumera neza. Umugabo waza gutangarira asigara avuga ati mbega ko hari ibintu byahindutse arashobora kuba atanabikubwira mugabo avuga ati je ibyo wande byarapararanganye ndiko ndasenga Imana azoca yishurwa amasengesho. Urashobora kuri umugabo nawe kuri dukurikira wari ubishaka ko bibukoye kandi wanagerageje byanse nawe urahamagarirwa kuja ku mavuga sengero umukenyezi Imana yaguhaye nuwo batubwiye ni juru ni umunezero ni bya bindi byose byiza twifuza mu rugo rwacu kandi byose tuzobishobozwa na Kristo kuko niwe wenyene azoduha inkomezi zo kubaka ingo zacu zigakomera izo rero nizakomera tuzoba mu miryango imerewe neza abana bacu bazomererwa neza ejo tuzogenda gusaba mu zindi ngo zimeze neza hama twubaka ishengero rimeze neza cyo tuba mu gihugu kimeze neza ubuntu bw'Imana ugwire mu ngo zanyu no miryango yanyu umwami Yesu abahezagire.